Shalom umwami Imana abahezagere cyane. Uyu ni umugabane ugira kabiri w'inyigisho yacu ivuga ku kimazi. Ejo nababwiye ko hejuru y'imigenzo n'imihango n'idini igere ryose umuntu abarizwamwo, nimba Yesu Kristo atariwe umwami w'ubuzima bwawe, ivyo vyose ntacyo bimaze. Imana yipfuza kuganza no kuyobora no gutegeka ubuzima bwacu bwa misi yose. Reka twongere dusome mu Baroma 12 umurongo wa mbere. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, mushikirize imibiri yanyu ibe ikimazi kizima, cera kandi gihimbara Imana. Uko niko gusenga kwanyu gukwiriye. Muri iri jambo tubona ibintu bitatu biranga ikimazi Imana ishaka. Icyambere, ikimazi gitegerezwa kuba ari kizima. Imana ishaka ko wewe ubwawe ukiri muzima, ari wewe wiyegurira iyo nyene. Hari igihe numva abantu basenga bashira ababo bakunda bapfuye mu maboko y'Imana. Ivyo si bibi ubwabyo, ariko ndashaka gusigurira ikintu gikomeye hano. Iyo umuntu apfuye muri Kristo Yesu, nukwiye kugira ubwoba, aba yamaze kwinjira mu bwami bw'Imana. Si amasengesho yacu amwinjiza mw'ijuru, kuko agakiza kiwe kaba karamaze gushika biciye mu kwizera Yesu Kristo igihe yari akiri ku isi. Ahubwo habasigaye kwibaza aho iwacu twebwe dusigaye. Ariko hano ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana irondera twebwe tukiri bazima hano ku isi, kugira ngo tuyishikanire ubuzima bwacu. Abacu bapfiriye muri Kristo baba bari kumwe nawe mu bugingo budashira ari bazima. Nimwumvirize ubwenge bw'Imana. Ibijanye n'ikimazi si icyiyumviro c'abantu. Kuva mu ntango igihe Imana yashaka gukiza abantu, yari yateguye ikimazi. Nico gituma Abaroma 12 havuga ibyerekeye gushikana imibiri yacu nk'ibimazi. Ikimazi nico gihuza Imana n'abantu. Imana irashaka kutwereka agaciro k'ubuzima bwacu bwo ku isi. Igihe tugihumeka, ubuzima bwacu burashobora kuba ikimazi gihesha Imana icubahiro. Nzobibereka mu gice kigira 3 c'ejo. Icya kabiri, ikimazi gitegerezwa kuba cera. Ijambo kwera risobanura gutandukanywa n'ibibi kugira ngo ube uw'Imana. Yesu yavuze ati, muri mwisi ariko ni muri abisi. Yesu yaradutandukanyije n'iyi si. Turabera, twashitswe ku ruhande. Abanyefeso 5:8 havuga gutya: kera mwari umwiza, ariko ubu muri umuco mu mwami. Nuko mugende nk'abana b'umuco. Imana iduhamagarira kubaho ubuzima bwera, atari kugira ngo twironkere ijuru, oya na gato. Agakiza ijuru turarironka kubw'ubuntu biciye mu kwizera, kandi uku kwizera ni Kristo aba muri twebwe. Nico gituma Imana iduhamagara abera muri Kristo, kubera ko kamere y'Imana n'ubushobozi bwayo biba biri muri twebwe. Turashobora kugenda rero mu muco. Ubuzima bwo kwera ni icamwa c'ukwizera, ni resultat y'ukwizera. Ntabwo ari amananiza Imana idutegeka kugira tuzoje mu ijuru. Ntukavuge ngo ndi umunyantege nke ntabyo nshoboye, ahubwo vuga uti shobozwa vyose na Kristo ama inkomezi. Kristo muri wewe araguhereza inkomezi, kandi Bibiliya ivuga ngo mwemu yera azotuyobora mu kugororoka kose. Ico usabwa nukumwiyegurira wese, aragufasha kugenda mu buzima bwo kwera buri munsi. Abanyefeso 5:1 gushika ku 2 havuga ngo, nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugende mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akitanga ku bwacu ngo abe ishikanwa n'ikimazi c'ubumote bwiza gihimbara Imana. Nimba Yesu yaritanze nk'ikimazi c'ubumote bwiza ku bwacu, ni kubera iki natwe tutokwiyegurira Imana kugira ngo duheshe icubahiro uwo yatwiguze, duheshe icubahiro izina ryayo? Niwiyegurira Imana, uzobona ubwiza bwayo mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ribandanye rivuga riti, ubusambanyi canke ubuhumbu ubwo ari bwo bwose muri kino gihe busigaye bunatandukanye, usari bufise amazina menshi, canke ukwipfuza ibitari ivyawe,
ntibikavugwe no muri mwebwe nk'uko bikwiriye abera. Hari ibikwiriye abera, hari ibintu bikwiriye abera batunganye. Kandi rivuga riti nimukavuge amajambo ateye isoni canke ay'ubupfu canke ay'ugutwenga kwanduye, ahubwo muhore mushimira Imana. Ndabatumirira gusoma igice cyose cya 5 cy'Abanyefeso. Ijambo ry'Imana ridusaba kwigana Kristo. Iyo Imana ikubwiye kwigana Kristo, iba imaze no kuguha ubushobozi bwo kubikora biciye kuri mpwemu yera. Urashobora kuba ishusho ya Kristo hano ku isi. Bibiliya ivuga ko uri umwana w'umuco, kandi niko biri. Ntukisange mu bikorwa by'umwiza, ntukisange mu bikorwa by'umugwanizi, ntukisange mu bikorwa by'abacokoranyi. Ikimazi cy'Imana yifuza gifise ikindi kintu kibiranga. Ikimazi kigomba guhimbara Imana. Bibiliya ivuga iti atakwizera ntibishoboka guhimbara Imana, kandi irongera iti kugamburuka biruta ibimazi. Nuko rero ugomba kuba ikimazi gihimbara Imana, ugomba kugamburukira ijwi ry'Imana. Mbega ndakubaza, mwemu yera ariko arakubwira iki uyu munsi? Ni giki ariko aragusaba kureka? Ni iyihe relation n'ubuhe bucuti ariko aragusaba kureka? Ni ikihe kintu ari kukubwira gukora cyangwa gufasha cyangwa gushiramwo ingufu zawe hama ntugikore? Nirihe jambo yaguhaye ngo ukore, ngo uvuge? Ndakwinginze kubw'imbabazi za Kristo, ntukemere ko mwemu ukugarariza aba muri wewe, aza kuri wewe wagutume utumvira Imana. Niwigane Kristo, we yagamburutse gushika ku rupfu, ndetse ku rupfu rwo ku musaraba. Ndakuremesha ngusengera kubw'imbabazi za Yesu Kristo, ngusengera kugira ngo ube ikimazi kizima. Imana izigame amagara yawe, izigame ubugingo bwawe. Ndagusenga ngo ube ikimazi cera kandi gihimbara Imana. Usuke ubuzima bwawe bwose mu maboko y'Imana, kuko iyo umuntu yihaye Imana by'ukuri, Imana iramwiyegereza kandi ikamwereka ubwiza n'ubukuru bwayo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusenga ngo mwemu yera aguhe inkomezi zo kugendera mu kwera, mu kugamburuka no mu kwizera. Ube ikimazi kizima cera kandi gihimbara Imana, kandi ubwiza bw'Imana nibube ku buzima bwawe no ku muryango wawe. Amen. Imana ibahezagire cyane na hejo. Shalom. Yesu Kristo ari kumwe namwe. Emmanuel.